iyo tuvuga vision 2040, vision 2060, nishoboka ibi tutavyumvisa, tutagiye twaromoniza davantage urangaje financier hagati yabo muri gouvernement natwe hano mu nama nshinga amateka, kugira ngo twese tuvyumve, duserukiye abene gihugu, tubyumvise tubisigura n'abene gihugu, tubisigura bariya badutoye nabo bakavyumva, kugira ngo ya mapetebe yatuvuga nabo bayakore neza, hanyuma bace bahuza na za pete zo muva muri administration centrale, kugira ngo bizohure. Nivyanka guhura hazoba hakiri ingorane, hazoba hakiri ibintu tutarumvikanamo no muri executive. Nico bisigura hari gihe ishobora gushika yuko kwa des analyses comparatives cyane mu bihugu bitandukanye, muri region cyangwa muri sous region iyi niyi, muri ko muraprecia, muri ko muragira iyo analyse comparative, mugashaka kubona kuti au niveau de la région hano mu bintu bijana n'amatora tugeza au niveau y'iyo region iyi ya makokus iki ati amatora twebwe qualitativement amatora ageza ibintu gihe tuba twagiye kurahura ubumenyi cyangwa twagiye guhugurwa. Jewe novuga yuko turi ku ntambwe nziza cyane gose, kuko uno munsi l'Assemblée nationale cyangwa le Parlement bariko turiko turavugana na executive, ubu turumva ururimi rumwe, ivyo dusaba barabitegera, kandi natwe ivyo batwishuye navyo tukabitegera. Akarorero tufatiye kuri document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle, c'est un document yari isanzwe itegekanijwe muri loi relative aux finances publiques. Mugabo ntitwabona akamaro kayo, ntitwabona n'ingene twoyikoresha. Mugo tumaze kugenda muri uru rugendo, tukabona turiko turagira échange d'expérience avec les pays za participé muri ibihugu, twaciye tubona yuko ari ikintu gikomakomeye yuko iyi document twoyisaba muri leta. Tumaze rero kuva mu rugendo twariyumviriye, hanyuma turaformira ini demande turayisaba muri leta, hanyuma ahubwo dusanga muri leta naho barameze nk'abayihoza kugira bashobore kuyiturungikira. Mugabo muri aka kanya nyene nari ngaha mpeje kuronka ka message bambwira ati ya document mwasaba ubu twahejeje kuyitunganya, hasigaye kuyibarungikira. Iyo document rero izodufasha cyane gose ngaha muri Parlement kugira dushobore gukontribuwa, banyakubahwa nshinga amateka batangerere contribution ava yuko le trajectoire budgétaire ibandanya, kugira ivyiyumviro by'abashinga amateka banze babikorereko anamo, hanyuma nibaza nihagera igihe bazana le projet de loi budgétaire uzosanga atampari irimwo, tuzoganira duhuza, kuko ivyiyumviro bya nyakubahwa abashinga amateka baserukira abene gihugu bizoba byamaze gufatirwako. Nyene iteka nico novuga kimwe muri byinshi, kuko turi muri reforme, turi muri chantier niniya cyane gose, mugo turabona yuko turi ku ntumbero nziza cyane gose. Murakoze nyene iteka kuri aka kanya muri mwaduhaye. Nshinga amateka abantu no kujyayo kwicara gusa ngo bagahekenya inoti bakagira gute, mugabo no muzi barabona ahubwo ko inama nshinga amateka ari urwego rukomeye cyane, kuko ari urwego bavugana bumvikana, urwego bavugana bagafatana mu mugongo, bavugana bakungurana ubwenge, bakungurana ama experience, kandi byose bakabivugana bumvikana.
gihe kirekire. Tubaza ko muri processus d'élaboration de la loi des finances, processus d'élaboration de la loi des finances, tukabaza tuti ni ryari, ni hehe abashinga amateka no parlement boshobora gucisha amadoléance yabo kugira ngo bashobore kuba tenus en compte au cours de ce processus d'élaboration de la loi des finances. Noneho abagiye batwigisha baduha inyigisho nyinshi kwera, tukumva ibyo batubwira wapi ntibidufasha. Iyi document le DOB aha mu nama nshingamateka uzoba ari ubwa mbere ishoboye kuza aha mu nama nshingamateka, aha mu nama nshingamateka uzoba ari ubwa mbere iyi document ishoboye kuza, ko nk'uko abivuze neza izi document nizo zidutuma tugira possibilité tubona aho ducisha kugira ngo noneho les doléances, kugira ngo noneho bimwe tuvuga muri recommandation, bimwe duhora dusaba amarekomandation tuba abashikiranganje bagaca batubwira ngo muratuvugira mwebwe abashinga amateka, ati mwebwe rezebi muratuvugira mu munsi wo gukora budget mu guprepara la loi des finances, ati ibyo bintu muze mudusabire izo recommandation muri ko muratubwira muze mudusabe noneho amari uburyo bwo kugira ngo ibyo mwifuza bikorwe, ubwo buryo n'amahera. Alors hagaca haza ikindi kintu, mu gihe baturungikiye il y a document de la loi des finances, projet de loi des finances, projet budget, baza batubwira ngo nta kintu muza guhindura, byose byaraheze, kubera ko le document d'orientation budgétaire ntayo baduha, n'ubwa mbere giye kuza ntayo baduha, kandi baba bazi ko atawuducisha batayiduhaye, bari bazi ko atawuducisha ducisha ibyifuzo byacu na bimwe amarekomandation duformula ku bashikiranganje babaje hano, baba bazi neza ko iyo document tutayifise et que par conséquent tutaza kuba ibyo tuza kubaza byose tudashobora bidashobora kuba bifise ama référence précise. Autrement dit, le document d'orientation budgétaire uburene bayiduhe nibijya dusiguri, noneho turabe yama recommandation, turabe natwe n'ibyifuzo dushobora kuba dufise bindi, bishobora kuba ibyifuzo de réflexion enrichissante dushobora guterera kugira ngo le processus de l'élaboration de la loi des finances igende neza, hanyuma tubonye un projet de budget bien construit. Ikindi nashaka mvuge izi nyigisho zije dans la droite ligne ya programme budgétaire, izi ziza kudufasha cyane kuko ibintu by'amapetebea aha muri ibintu ariko aratubwira ni ibintu nabyo biduha des données kugira ngo ya projet budget muri ya élaboration ubu ariko barelabora le budget, hariho rero une facilité, un outil majeur uno munsi dufise, ari nayo mpamvu yatubwiye ati tugeze kure. Nivyo tugeze kure, mwarumvise Monsieur Firmin Dimira
igihe ariko arabigisha ababwira ati abarundi murakomeye cyane, ati ntimupfa kwizima, ati za banki mu njyana za FM zari zaratubwiye yuko ibintu bijyanye na budget programme tutazobishobora, ati nubwo muri bihugu bimwe bimwe byananiranye, ati ariko mwebwe abarundi muramaze kwavansa, mwarabyinjiyemo kandi muri ko muravansa difficilement, ati mugabo sûrement, ati kandi mugeze kure. Ibi byose birimo hano. Dore no kuvuga yuko aya mathéorie twebwe déjà au niveau de la pratique, au niveau de la pratique, aha ni kuvuga yuko iyo reko baravuga le processus d'élaboration de la loi des faits du budget, twebwe tubyumva facilement parce que déjà turiko turabishira en pratique. Mukanya twababwiye amadokima menshi cyane muri ariya muri commission permanente en charge des finances, mwumvise amadokima bariko bariga, mwumvise ko na twebwe ubu turindiriye ko bazotuzanira les documents kugira ngo twemeze la loi des finances budget 2026-2027. Ibi byose batugiye hano, aya manalize bakoze adutegura kugira ngo twumve impamvu, les tenants et les aboutissants z'ibyo twebwe turiko turashira mu ngiro. Bimwe ushobora kuba uri gushira mu ngiro mugabo utabizi, bo bakabivuga amajambo technique, mugabo twebwe kubera ko twihuse twanyarutse amateoro amwe tugenda tuyiga, mugabo turi ku kivi turiko turakora. Ndabaha akarorero, kumbure se ntimuriko murabyumva neza. Ndabaha akarorero, dushika hano tumaze kuza kugira ngo dushire mu ngiro les accords globaux de cessez-le-feu nyuma y'intambara, haje ibyiyumviro baratubwira bati muri Canada ati hariho ingene bashobora guharura, bashobora kumeta a niveau, gushira a niveau abasirikare baciye mu ishure mu mwuga, bagashira mu ishure bakaja mu bikorwa, n'abandi basirikare baciye muri izi za mouvement de libération muri izi ntambara zo mu mashamba. Noneho baratubwira bati biroroshe kuko ugiye kuraba ibyo umuntu yaciye mu ishure, ugiye kuraba ibyo umuntu yaciye mu ishure akavyiga muri za kaminuza by'igisirikare, ibyo ashoboye gukora sur le terrain, baca babikompara n'ibyo kanyeshamba waciye mu ishamba nawe ashoboye gukora, bagaca bakompara, bakaza kwa bagiye kubona iyo correlation irimo, baca babona le niveau y'uyaciye mu ishamba par rapport y'uyaciye mu ishuri, n'ingene bevoliwe n'ibyo bakora na capacité n'ibyo bashoboye gukora, baca babona ko abo bantu par exemple bashobora kuba bangana. Iyo ni nama pratique yo muri Canada bakora cyane no mu bindi bihugu bimwe. Naha rero nicyo kimwe. Aha twebwe no munsi kubera ko nitwaronse umwanya kugira ngo twiga aya mateori maremare, ibintu bya budget programme tubigiyemo vuba, twari tumaze igihe turi muri budget moyen, mugabo tumaze kwinjira muri programme, muri budget programme hariho bimwe n'amateori amwe tutashoboye kuronka umwanya wo kuvyiga, kandi birumvikana. Mugabo uko turiko turashira mu ngiro le budget programme, uko turiko turabisura ce qui est de l'élaboration de la loi des finances muri le processus, uno munsi bagiye kudukompara n'abantu baronse umwanya wo kuvyiga muri za kaminuza, bakavyiga bakaminuza bakakora ama experience menshi, bagiye kudukompara natwe mu Burundi, bashaka kuvuga ati abantu ni hatari.
aha nibyo ushaka kubabwira, niyo mpamvu yacyatubwira le président de la commission permanente ati abarundi tugeze mbere. Ikindi nacyo yaciye atanga ko bigenda mubajije none mu Burundi mukomaye mubona bigenze gute, mukaraba naho n'ahandi gene bikobereye par rapport à cette théorie. Ati mu Burundi tugeze kure, ati n'ikimenyamenya, ati muri leta muri gouvernement turumvikana. Ngico ikimenyetso cya mbere gikomeye cyane. Ati baravuga imvugo yabo tukayumva nk'uko natwe turiko turavuga batumva. Voilà, ngivyo kuko ico izi nyigisho n'ukujya nk'abashinga amateka dushobore kumva imvugo yabo muri executive, dushobore kumva imvugo yabo muri executive cyane cyane mu bintu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu, dushobore kuvyumva. Ubu rero ni vyiza kandi sagaseseshwa rumuri. Ubu muri leta baratubona bakatwubaha kuko baravuga bati mwebwe namwebwe muri abagabo, namwebwe imvugo tuvuga namwebwe murayumva. None uko icyubahiro naho kiva. Mugabo kera baravuga bakaba ko bashinga amateka atabyo bumva, bacavuga ati nta nakamaro kuja muri amashinga amateka, abantu no kujyayo kwicara gusa ngo bagahekenya inoti bakagira gute. Mugabo no muzi barabona ahubwo ko inama nshinga amateka ari urwego rukomeye cyane, kuko ari urwego bavugana bumvikana, urwego bavugana bagafatana mu mugongo, bavugana bakungurana ubwenge, bakungurana ama experience, kandi byose bakabivugana bumvikana. Ibi tuvuga hano nimwe baza ko ari donné ku bihugu byinshi. Mwarabyumvise, hariho n'ibihugu byahevye ibintu bijyanye na budget programme. Or budget programme niyiza yarmoniza cyane za mvugo zibiri navuze, imvugo ya hano mu nama nshinga amateka n'imvugo yo muri leta, imvugo muri executive. Izo mvugo zibiri ziheza zigahura. Aha no kuva yuko tugeze ku ntambwe ishimishije cyane, ahubwo ndagira ngo nimwihamashi kabisa. Je kumbure ndabivuze ndongo inama nshinga amateka kugira nanjye ndabumvishe uko ndabibona, uko nabo muri commission finance ibyo bariko barakora uko ndabibona, kugira ngo mwumve yuko namwe moza mufatira kuri ibintu byo muri commission finance, kugira ngo mwiyumvishe davantage, mwamwe mwiyigishe mwumve davantage ibintu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Iyo tuvuga vision 2040, vision 2060, nishoboka ibi tutavyumvisa, tutagiye twaromoniza davantage urangaje hagati, urangaje financier hagati yabo muri gouvernement natwe hano mu nama nshinga amateka, kugira ngo twese tuvyumve, twe duserukiye abene gihugu, tubyumvise tubisigura n'abene gihugu, tubisigura bariya badutoye nabo bakavyumva, kugira ngo ya mapetebe yatuvuga nabo bayakore neza, hanyuma bace bahuza na za pete zo muva muri administration centrale, kugira ngo bizohure. Nibyanka guhura hazoba hakiri ingorane, hazoba hakiri ibintu tutarumvikanamo no muri executive. Nico bisigura nibihura nukuvuga ko zarangaje zacu zibiri, en rapport avec les finances, en rapport avec l'économie, le macro iki ibyo twe tuja kuyumvira la micro nibiki, donc tuzoba turiko turahuza.
tuzoba turiko turaje imbere. Ngibi rero niyo commentaire nagira ngo nongere ko kuri mugenzi wacu hariya mu byo muri kiganiro heje kuduha kandi kwa tumushimiye cyane. Abo muri commission finance namwe murongera akakadosiye ni gatoyi muga murongera mu namwe mugasome kuko harimo ibitari bike cyane cyane au niveau de la formulation, au niveau de l'expression, au niveau de la terminologie. Umuntu arashobora kubaza ibintu ariko bikamunanira kuvuga bagashaka ngo ni kijuju kandi ari uko byamunaniye kuvuga. Aha rero mugenda mumenya n'amajambo y'ugukora les mots techniques y'ugukora la terminologie binabyo birakenewe kuko mwebwe muri commission finance muri nk'abatekinicien hano muri Assemblée nationale mu bijanye na finance. Rero kumenya la terminologie ishobora no gutuma mwameliora le dialogue ou les échanges no muri leta biraheza bigafasha cyane kuko ucawumva uti avuze A ucawumva icariyo, avuze B ucawumva icariyo, ibintu nka bene ibi. N'abandi rero baze bafatire uko karorero kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Rero sinzi ko hari uwundi yogira une intervention cyane ko mbona batuzimirije ko hanyuma tugashobora gutanga n'intererano kuko dushoboye kumvikana neza yuko twovyumva kumwe. C'est le plus important. Sinon nibaza yuko na jewe na ico intererano notanga nuko twese twogerageza kwifameza avec les termes apana non seulement kuyo ya commission finance n'abandi bashinga amateka kugira twese tuvye de la même manière. Murakoze iteka. Iyo bagiye bavuze observation électorale, mission d'observation électorale cyane cyane ibi an international nuko vyimenyereza navyo kugira ngo mugende mwongera CV yanyu kuko ni hari gihe ishobora gushika yuko kwa des analyses comparatives cyane cyane mu bihugu bitandukanye muri region cyangwa muri sous-région iyi niyi muri ko muraprecier muri ko muragira analyse comparative mugashaka kubona muti au niveau de la région hano mu bintu bijana n'amatora tugeza au niveau ya région iyi niyi amakokus iki ati amatora twebwe qualitativement amatora ageza ibintu nka bene ibi navyo. Hanyuma ni nk'iyo musabwe kugira amakomantere vous-même kuko saha honyene si mu namashinga amateka honyene kuko hari n'ahandi bashobora kubaka amakomantere mwagiye mu manama atandukanye. Ibyo byose biraheza bikabafasha mu gihe wewe umaze kugira experience uko uzaparticipa muri ibyo bintu by'ama mission d'observation internationale n'ukuri biraheza bikagufasha. Ejo bundi nk'ubu hariho abazogenda muri ibi bijanye na OACP ibintu byo muri Union Européenne. Donc nabyo ndabibabwire ibintu byo muri Union Européenne OACP ibintu bya Caraïbes Pacifique hanyuma ko na Union Européenne nuko ari urugamba. Entre autres rero mu bintu by'urugamba ni nk'ibi duheje kuvuga ibintu by'amatora kuko bo abandi bashaka kutwereka yuko uko bagenda babivuga bashaka kutwereka yuko en Afrique cyangwa muri les îles Caraïbes Pacifique ko amatora iwacu tuyakora ari arabe mugabo ifo nawe ko iyo wagize experience nawe ukagenda muri ibyo bintu by'amatora nawe urashaka ukagira ijambo ka un argument ibihagaze sur des facts des faits ibyo bikenewe kuko nawe iyo uraho wicaye
kibazo uti none argument ndayikura he, nta experience nimwe ntaki, urumva ko argument iciba baca nani ubwo bakumvira bavuga ati wewe ati ibyo uvuga nta fondement bifise ugacutsinda. Aha ndababwire yuko muri ibyo bintu bya OSM n'urugamba kuko bashaka kwemeza byanyuna avec Union Européenne, baba bashaka kwemeza ibintu twebwe tudashaka. Iyo uramutse ubyemeye bica biba appliqué niza Union Européenne, baca bagenda bagasohora un document nyene atanu mwirabura barimo, cyangwa baba bahamagaye umuntu wabo nyene très proche ati dukore document yikora uko, bagaca bitwempoza, baca bavuga ngo twaravyemeye, ugasanga ni twebwe nyene twiteze umutego. Niyo mpamvu ari urugamba kuba très attentif. Hariho ibindabivuga, hariho abahora bagenda muntu tukababona bagaca bigira mu bindi byabo les affaires, ayo mamisyo bagiye ugasanga nta nari wakoze, ukabagarutse umva vuga amatesho ibintu bidagira akamaro igihugu kuko siho bari. Donc rero muri makeya aya ma organisation tubarungikamo nukuba vigilant kugira ngo nawe mugire icyo muhakuye. Uretse n'ivyo je murambwira abantu none ko mugenda hanze, eske mugenda mugumirije, ubagije umuntu ati ko wagiye aha n'aha wabonye iki, ntaco akubwira ngo ntaco, ngo nawe yari normal. Iki normal? None ntaco wabonye nawe covamwo cyo kuviramo isomo boshaka no kuzoganirira abandi. Eka benshi umengo bagenda bavumirije, nimugende mufungutse humuka. Hariho n'abagera muri ntuze hariya bamanika bavuye mu ndege, acabona ibintu by'amatara bikubita mu maso bigira gute, nta n'ikindi yongera kubona. Uti wabonye iki? Ngo baransatse. None saka si normal. Uti nta kindi oya. Donc rero nimugende mufungutse murabe hirya no ibikorwa, kuko burya nyene bijya bigufrapa ku maso. Nibyo natwe bwo tuba dukeneye kugira ngo tukubwire ushitse hano, utubwire muganira na bagenzi banyu. Muko batacuvuze bakabwira ngo baransatse gusa basi. Muri makeyi rero amabyari ibintu bijyanye na observation, nimugende murabe iyi document mwabonye yaduhaye. Wagiye muri ariya matora urashaka kuvuga ati hariho un phénomène, un dénominateur commun mu matora yo muri kano karere, a moment donné tukazovyetablis mu bihugu ibi n'ibi mukavyetablis kuko ni experience. Ngibyo rero no mu zindi manza muzoza mujamo cyangwa amamiso bazobarungikamo, ni mu vraiment ni mube. Hariho ahantu hafavoriza ibintu bita la perception. Amaso yanyu umenga araba imbere gusa, iyo muriko muragenda umengo muraba imbere gusa. No, iyo uriko ugenda uraba imbere, raba no angle ibe nini d'observation. Mwebwe rero murabuko mumera nk'abagiye kuri objective bati nta kindi kinsamaza. Oya, ukurura amaso urabe imbere, mugabo naho hose uhabona angle yagrandise. Eko 180 degrés genda umeze uku.
hariho ivyuma bakora muri izo tekinike kugira ngo bamenyere kuraba impande zose, kugira ngo ugire ouverture de vision, champ de vision ibe nini. Hariho amatekinike, hari n'ivyuma bigeranuza biyantre nako, cyangwa ukaja muri ibintu bijanye no gukubitana ibipfunsi kugira ngo batakumena ijisho, ucuraba impande zose, reka batakumena umusaya. Aho mujeyo muyantrene, mujeyo muyantrene, no muca mugenda kwiruka ugenda uraba imbere gusa, urindire ko umuntu agira ngo akuvuge cyangwa gutera ubwoba, ugaca wiruka nk'ingeregere. Cyane gukubitana ibipfunsi kugira ngo ubone ko uteza kuguruka amaso, ubone hirya no hino, uriyo no mwibarabara, nuko bica bigenda. Mbe murazi impamvu nk'abashoferi bacu, abashoferi bacu impamvu bagonga cyane, eka uretse n'abashoferi n'abantu bafise imiduga, kubera iki bagonga cyane? Nuko araba gusa imbere, uraba imbere amaso akaguma araba imbere, ntubone hirya no hino. Aha, kugira ngo le champ de vision, le champ perceptif ibe nini, mwebwe mufise champ ntoyi, nimuyagrandise. Niyo ugiye hanze rero bigenda uko nyene. Iyo ni kandi azi ko mwese umwe wese aca yiyumva, umwe wese aca yiyumva. Rero murakoze cyane, murakoze cyane, murakoze cyane mwebwe mwaduhaye ibiganiro, namwe tuganiriye neza. Mubandanye so cultive, mubandanye murondera ubwenge, mwiyigisha. Mwumvise ko kwigisha kuri mu byinshi. Mwabonye rero ko ejo ni kuwa gatandatu, ariko kuwa mbere ko hariho umunsi mukuru, mugabo kuwa kabiri, reka turabe kuwa kabiri. Kuwa kabiri le 7 hariho analyse adoption du projet de loi portant gestion du mercure au Burundi. Abantu baraheza bitegura kuwa kabiri ko tujya bitangura kugira ngo turabe, niho tuzotangura rero. Aha tugereye kuja muri sika y'ibikorwa, duhera mu gitondo tugira nimugoroba, tugize abantu tugaheza kare ni sawa, ariko tudahejeje kare nimugoroba tuzotanga kuwa kabiri. Ntagira umuntu azongera kuvuga ngo yatse uruhusha washaka kuja hasha kureka, nubwo waragira Imana uti nkiza kugira ngo nje muri iriya ntuzi muri premiere nitagukiza naho ntaco message zo yayumvise. Urabwiye uti naho utaciye ukora ati mugabo wabyumvise ndabizi. Rero nivyo ko ibikorwa ni byinshi pe. Imana rero ibahezagire, ibikorwa by'uno munsi rero bikaba birangiriye ngaha. Teka kuduha ijambo, yego nyeniteka murakoze. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, banyakubahwa bashingamateka bagenzanje, duhereye ku barongoye imigwi y'amaho, banyakubahwa bakozi bo mu nama nshingamateka,
duhereye ku barongoye abandi ba nyakubahwa bamenyesha amakuru, namwe muhagarariye umutekano ngaha mu ngoro y'amakoraniro, banje kubaramutsa amahoro y'Imana. Nyeniteka, imbere yo kugenda ku cegeranyo nyezina, twashaka tubanze dusabe imbabazi nka komisiyo finance yose twari twazindukiye mu bikorwa kubera nibaza yuko abakozi bavyibagiye, twisanzwe dusigaye twenyene hariya muri komisiyo, ari naco gituma abamambure ba komisiyo bose binjiye baza basanga mwatanguje ibikorwa. Aho rero turahasabiye imbabazi, si vyaduturutseko, kandi nibaza ko n'abari kutwibutsa ko ibikorwa vyatanguye, nibaza ko bavyibagiye yuko turi mu bikorwa. Izo mbabazi rero tubanje kuzisaba imbere yuko dushikiriza kino cegeranyo. Tuciye tuduga rero ku cegeranyo nyeniteka, ivyigwa vy'ihugurwa twabikurikiranye mu rurimi rw'igifaransa, twagira tuce dusaba uruhusha kubera ko na raporo nyene twayikoze mu rurimi rw'igifaransa, kugira iyi raporo tuyishikirize muri uru rurimi nyene twayiteguyemo.